Ndabaramukije amahoro mwebwe mwese mwahisemwe ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ikaze nigwanyu mu makuru muri rurimi rw'ikirundi twabateguriye nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ba mustanteri bane nibo bamaze gukugwa mu mabanga kuva uku kwezi k'umunani gutanguye. Uruganda rwa radio televiziyo Isanganiro rwashimye kugaruka kuca amategeko abivuga ko muravyumva mwidonido ryano makuru. Bamwe mu banyagihugu basigaye muri quartier Sokarti muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batiteguye kuhava baje mu Maramvya aho basabwa kwimukira ni mu gihe kuri uyu wa gatatu ari umunsi wa nyuma ku kiringo bahawe na leta ngo babe bahavuye. Kaze mwidonido ryana yandi ni mukanyisase. Dasubiye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo bamwe mu banyagihugu basigaye muri quartier Sokarti muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batiteguye kuba mu Maramvya muri Mutimbuzi aho bahawe na leta ngo ni kubera ataburyo bwo kubaka baronse. Uhashitse ubona imyango n'amadirisha y'inzu arangaye ahandi naho bariko barabomora ni mu gihe kuri uyu wa gatatu ariryo sango nako ryanyuma leta yabahaye ngo babe bahavuye. Ni nkuru ya Mireille Kanyange. Twarimo turagerageza kubahiriza itegeko rya leta bari kumpa amabati ngatuma ndagenda njanya ushitse aho muri quartier Sokarti ubona amwe mu mazu arangaye nta bantu bahari ahandi hari abariko barabomora ivyo bari barubatse bariko begeranya amatafari utwasanze ariko barabomora kuri uyu wa kabiri ati bariko bubahiriza itegeko rya leta nuko umunsi wejo hari utabegeranya twiwe arinze azatunarire mugabo ahindwi zoherera tuzoba twahejeje hanyuma tubandanye twarimo turagerageza kubahiriza itegeko rya leta mugabo nta wagararije ngo ntiyohava oya tuzohava tubandanye namara twarabomoye ahubwo nidufashe indwi here turabe ko n'umuntu yahamvye rero yajegeranije turabe uko bigenda. Uyu mukenyezi bavuga ko aburyo afise bwo kubaka aho leta yabaronkeje ibibanza mu Maramvya. Icyo kibanza cyo Maramvya nta uhari n'umwe yakirose baguha utaronka nirengarenga zijana bakagohereza ikibanza kigaragara atani batetani hema gaheza bakaba bagize kandi bukayoga tusanga hari etage n'ubundi yumva ivyo bintu ngira turabarundi twese aho Maramvya hari iki patana kimwe kihari ko nuwahare wose hapfuye hagwanigwa bawe bari kugira iki kugira ngo bari kumpa amabati gatuma ndagenda njanyagura ngira gatafari kandi nkaza ndasaba uduti. Hari nabo twahuye kuri uyu wa kabiri bafise intekera ku mutwe bimutse bagasaba ko n'imiburiburi leta yobareka bagasoroma irengarenga imbere y'uko ibikorwa vyotangura muri ico kibanza bakavuga ngo je nta n'uzinjira hano no turengarenga na rimwe ngo nta n'uzinjira kudusoroma. Leta ikaba yimuye abo bantu ngo izohubaka inyubako rusangi uwa 30 Myandagaro akaba iryo sango rya nyuma bahawe. Mireille Kanyange tugushimire kuri iyo nkuru waduteguriye. Ano makuru arabandanya. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arashobora gufata ingingo yo guhagarika mu mabanga mustanteri yigenjeje nabi. Itegeko rigenga amakomine mu Burundi ryerekana ko inama mpanuzwa jambo ya komine itunganya inama idasanzwe kugira isabe ko mustanteri yagirizwa ibintu bihambaye akugwa. Icegeranyo ciyo nama nico gihabwa umushikiranganje ari nawe aheza akaraba ko yohagarikwa mu mabanga. Ba mustanteri bane barakuwe mu mabanga yabo muri uku kwezi k'umunani. Mu byo mustanteri ashobora kwagirizwa harimwo kunyuruza amatungo ya komine. Dorebe Ingabire aradusomera zimwe mu ngingo zigize itegeko rigenga amakomine.
muri iryo tegeko ryo kuwa 19 ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2020 rigenga amakomine ryerekana mu ngingo yaryo ya 19 ko musitanteri ava mu mabanga ikiringo ciwe giheze canke apfuye. Ikiringo ciwe kirashobora kandi guhera mu gihe yagirizwa igiturire kuba atagishoboye gukora akazi kiwe neza, yagirizwa ikosa rikomeye canke kunyuruza amatungo ya komine. Mu ngingo ya 21 havuga ko mu gihe musitanteri yagirizwa ivyaha bikomeye nk'uko ibwirizwa shingiro ribitegekanya, ibice 2 kuri 3 by'abagize inama mpanuzwa jambo ya komine barasaba ko hoba inama idasanzwe kugira higwe uko uwo musitanteri yagirizwa ibikomeye akugwa mu mabanga yiwe. Ikorwa ry'uwo musitanteri riraheza rikemezwa n'ibice 2 kuri 3 by'abitavye iyo nama nk'uko biri mu ngingo ya 22 y'iryo tegeko rigenga amakomine. Ingingo ya 23 nayo isaba ko icegeranyo c'inama gihabwa buramatari nawe akagiha umushikiranganje w'intwaro yo hagati ari baheza karaba kuri uwo musitanteri yagirizwa ibintu bikomeye akugwa mu mabanga. Abarongoye amakomine ya Mukaza muri meri ya Bujumbura, Kayanza mu ntara ya Kayanza na Busoni mu ntara ya Kirundo barahagaritswe mu mabanga yabo kuva kuri uyu wa mbere. Mu itegeko nshikiranganje y'intwaro yo hagati mu gihugu, uwa Mukaza yagirizwa kudakurikirana idandazwa ry'ibintu vya nkenegwa bigenewe abarongoye. Uwa Kayanza nawe yagirizwa kudatunganya neza itunga rusangi tubaha abamukurira mu kudakurikirana abarongoye. Kwigenekerezo rya 10 uku kwezi nyene hari hakuwe musitanteri wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke akaba yagirizwa kudakurikirana hafi abajejwe no kudashigikira ibikorwa vy'iterambere. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 hamaze gukurwa mu mabanga abasitanteri 21. Dorebe Ingabire tugushimire kuri iyo nkuru yawe. Kuronsa uburyo bwo kwibeshaho abahungutse ni imwe mu nyishu zirama zituma basubira mu buzima busanzwe. Byashikirijwe n'umuhuza bikorwa mu ishirahamwe gishinze guteza imbere inyishu zirama REDS kuri uyu wa mbere mwihayanishwa ry'amafoto rijanye n'ibikorwa byo kuronsa uburyo bwo kwibeshaho kubahungutse. Thibaut Vandame havuga ko ingorane z'amatongo zikiri mu ntambanye zituma ukuronsa uburyo bwo kwibeshaho abakozwe ko no kwimuka ku nguvu bidatera imbere. Tumukurikire asubirwamwo mu Kirundi na Jean de Dieu Irakoze. L'accès aux moyens de subsistance, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça permet aux personnes affectées par le déplacement forcé de se réintégrer de manière socio-économique dans la société. Ugushikira uburyo bwo kwibeshaho ni ingirakamaro cyane kuko bituma abantu bakoze ko no guhunga basubira mu buzima busanzwe. Kiri muri bikuru bituma bahungutse babaho ubuzima bwiza. Dufatiye ku bahungutse biboneka ko umenga akenshi kubafasha bisa n'ibigarukira kubatahana mu Burundi. Usanga umenga bafashijwe gutaha n'umututowe kandi atari uko bimeze. Gutahuka ni igice cya mbere, hanyuma havuzwe gusubizwa mu buzima busanzwe n'ikindi gice kirekire kijyana ku iterambere biciye mu kubasubiza mu buzima busanzwe mu kibano. Ni ukuvuga kubakira mu ntara bavamwo, imigenderanire myiza n'abasangwa hamwe n'iterambere mu by'ubutunzi ibituma bahungutse bashobora kwibeshaho. Personnes d'être autosuffisantes et de subvenir à leurs propres besoins. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en évidence dans l'exposition photo aujourd'hui. On a voulu montrer les activités des différentes ONG. Nivyo twashatse gushimikira ko muri iki gikorwa cyihanishwa ry'amafoto, aho twashatse kwerekana ibikorwa by'amashyirahamwe ari mu ishyirahamwe REDS. Turafise ibikorwa byo gutsimbataza ubushobozi, kuzana ibikorwa bihemba, muri make ibikorwa byose bituma umuntu aja ku mirimo. Kuvyerekeye ingorane twavuga nk'akarorero ikibazo cyo kuronka amatongo. Iyo umuntu ahungutse mu Burundi simpaka caronka amatongo yari yarasize. Reviennent au Burundi, c'est pas donné qu'ils vont récupérer les terres qu'ils ont abandonnées.
Dusozere ano makuru mu gisata c'ubutunzi ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bushikiriza ko bwegeranije amafaranga arenga imiliyaridi 1,600 mu mwaka w'ibihumbi 2022 ushira ibihumbi 2023 mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2021 ushira umwaka wa 2022 bari begeranije ayarenga ku miliyaridi 1,300 byashikirijwe na Odase Niyonzima umushikiranganje w'ikigega ca leta ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje ajejwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 ushira ibihumbi 2023 kuri uyu wa kabiri amenyesha ko ayo begeranije avuye mu bafasha Uburundi arenga imiliyoni 299 y'amadolari y'abanyamerika muri ico kiringo. Mwaka wa 2022 ushira mwaka wa 2023 twashoboye kwegeranya miliyari 1,636 igihe mu mwaka uheruka twari twaronse miliyari 1,352 n'ibice bine bivuga yuko tugeranije n'umwaka wundi rero hashoboye kwiyongera imiliyari ishika 284 byo ubushikiranganje bujejwe harimo kandi no kwegeranya uburyo buvuye mu bafashanya n'u Burundi mu iterambere uyu mwaka rero twasozereye mu 2022 ushira umwaka wa 2023 twashoboye kwegeranya amafaranga angana cy'uburyo bungana n'imiliyoni 299 n'ibihumbi 991 n'amajana 358 y'amadolari y'abanyamerika niyo yavuye mu badufasha mu dufashanya mu iterambere aho twari twaronse gusa mu mwaka wundi imiliyoni zishika 200 gusa n'ibihumbi 876 n'amajana 658 nuvuga ko tugereranije n'umwaka wundi uyu mwaka twasozereye twashoboye kwegeranya uburyo buvuye mu bafashanya n'uburundi bw'iterambere bwiyongereye bungana n'imiliyoni 229 n'ibihumbi 114 n'amajana 7 y'amadolari y'abanyamerika. Aha niho dusozereye ano makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye nshimire abo mu ruganda rwa radio television Isanganiro bashoboye batumye amakuru tuyabona naho ubutaha ibiganiro vya television Isanganiro birabandanya.